aya mababa karabacitse gato burya bibakoze gihe kimwe bazovyicuza avuga ati bwa bugabo busigaye butwiga busigaye butwiga reka badufata nk'ibijujo bibaza yuko stoge rero riba rihari bijya nyene bakora hariya hari ibyo twize vya resistance des matériaux ari nk'imashine ya elevateur yo kuvuga ati dukore iyo kuduza ibintu mu mashuri byo navuze ntiziyanyandiko baduhaye ikiza no gushira amanga umuntu akazishira mu ngiro ibyo bita resistance des matériaux ntushobora kuvuga ngo ngomba nkore imashine iduza ibintu bingana gutya utabanje kwiga resistance pratique yayo ivuga ati ishobora kubiduza koko ntiyovunika mixage hamwe na X3 ni machine mixeuse na X3 ishobora gufyatura ibintu byose bikanye nk'amasabune canke amatafari bivanye n'ico umuntu wese abagomba gukora donc kora ama fonction amahore atandukanye kora amahore atandukanye bivanye n'ico umuntu agomba gufyatura iyi ni semi automatisé kuko hariho udukorwa duke umuntu akoresha intoke yitwikorera abashimiste rero bacamenye ibyo bikorera yego mbega kuri ikibazo kuri cyamakenga kuri no machine nyene yes shaka usigure neza kabisa iyi machine mwe mwayitanguye do A a Z ibi byuma byose turagura tugaterateranya kuva hasi kugera hejuru none burya abantu bari ko barumva uburemere bino bintu bifise iyi machine yose urayibona iyi machine yose murayibona machine yose murayibona kuva ahantu hose uri kurayibona reka muragenda muyibona umuhungu wanju abagenda bereka neza iyi machine ukuntu n'inyuma hose azunguruka bereka iyi machine ukuntu ingana iki ni ikintu cakozwe n'umurundi ni made in Burundi kabisa mbega kuri iyi machine nyene ndashafise utubazo duke tw'amakenga iyi machine nyene mbega mugiye nk'umuntu muyimukoreye ari nko mu ntara runaka atari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ishobora kumushikira gute muravugana canke uwo mwakoreye nyene cyangwa murashobora gukora iyindi nyene mukayikorera umuntu bivanye n'ukuntu yumvise ikora ibintu ashaka gukora akenshi turavugana uko uyu unyiwe hariho icifuza bayadutuye ngomba gukora ibintu bimeze gutyo dukora conception hanyuma tugaca duterateranya n'ubundi rero ashobora kuza tubwira ibindi nawe tukamukorera twisunze ico ashaka ntidushobora gutanga formule twahaye umuntu kuko ntabwo uwo muntu aba agiye gukora kimwe na wawe sente ya izini ikora amazi mugabo ntabwo izi mashine zo gukora amazi nkuko mubibona hasanzwe hariho akono kwitwa aka workshop atelier dusanzwe duhinguriramwe bimwe mu bikoresho twama dohereza n'abandi mbere n'abakora amazi nabo gaca tubagirira anyi ni machine duhora dukoresha mu gukora umuyaga nkuba iyo regidezo yakuvye duca dukoresha iyi machine twateranije muri ubu buryo mu byuma byakozwe n'abazungu tukabiterateranya kugira ngo twironkere umuyaga nkuba tuba turakoresha mu gishingo cyo kugura amagroupe electrogene usanga rimwe na rimwe azimvye kandi atanga n'umuyaga nkuba mukeya dukoresha iyi machine ugaragaje kuraba ndibaze mwagiye murabona ama imagine machine imashine wiravye ukaba wombwira ko yahinguwe n'umurundi kuko abantu tuje no gupinga abantu barapinga mugabo uyiravye wogira ni machine yavuye hanze mugabo iyi machine yahinguwe n'abarundi bacu urabona ko ari machine muri make ihinguwe n'ibintu biri professionalisme kabisa ni machine ubona mwayibonye y'amasawe na mwabonye ko ino machine yo ari kindi kintu rero fisi tubazo twamakenga kuri ino machine mbega uvuze ko ishobora gukora mu gihe muri wa regidezo utariko utahari muri rusange kugira akazi kabandanye kaje imbere mbega ubukomezi bwayo canke nakaye kabijya kayo muri rusange ayitandukaniye na ziya groupe tumenyereye akabijya kayo nuko uko uyibona gutya ni generateur ishobora gutanga umuyaga nkuba wa 20 kVA 20 kV ntuze groupe electrogene ishobora gutanga ayo umuyaga nkuba ngana gutyo yaba ari groupe electrogene zimvye gose iri plus de 50 millions bashije kubibonera gutya ayi umeze nk'umuntu aba yitoreye ingoma mwibarabara ubu ni watwituye kugira ngo tumukorere ama pasteurisateur aha nibyo turiko turakora mwadusigurira neza abantu badatahura ibintu kugira ngo bamenye neza exactement ivyo muri ko murakorera hano muri rusange nuko nzo ndabigisha ta diplome ndi bubahe sino pasteurisateur ni jambo rikoreshwa mu buhinga bw'abantu bakora imitobe canke akanyobwa gatarikwa ni bisigura
bon ni nko guteka ikintu kugira ngo ama microbe apfe ntikize gishe canke ngo gishe ukutariko. Okay. Hari ama microbe bashatse guturira kugira ngo nico kintu bagomba gutekera ntikize gishe. Na cyane bariko barapima kugira barako ibinyobwa bishobora kuba sector bishobora guhereza bene gihugu. Cyane bikunda kuvuga ku binyobwa by'amajus naturel canke imitobe ivuye mu bitoki bashaka bati ibi binyobwa byacu za kubipasteuriza ntibize bishe ngo bibe ugwagwa. Magihere hano onye bashobora kubwira nimero abantu bashobora kubarondera ko bifuza ko mu bakorera maintenance canke bashaka kubaha commande y'imashini runaka. Nibo bongeye kuzimira canke bongere kwirirwa mu stress abafundi batelefona ngo ndaje ubunyene agaca kubita imisi birataje kumbe nawe ifite udukomande tw'ibintu. Hamagara BS Technology kuri 62 45 94 99 62 45 94 99. Iyo nimero iri kuri appel direct na WhatsApp kandi yamayuguruye umwanya wose. Abantu mwifuza gushinga inganda, mwifuza ama projet technologique, mufise imashine zama zapfuye, munduhamagare kugira ngo tuzitorere umuti dushobora plan de maintenance ku buryo zikurikiranwa. Buri ama mashine nayo akenera entretien quotidienne nka kujya ku buzima bw'umuntu. Iyo hari igipfa ukacirengagiza igihe kimusanga bagoye mu ruhombo rwo gutegura igikorwa asanga amakomande wemereye abantu ntayufise kuko imashine ntiwazitayeho. Twebwe rero muri BS Technology, BS Technology tubaha umutekano w'izo ngaruka zose ushobora guhura nazo hamwe. Donc muranatanga n'impanuro ukuntu ushobora gufata igikoresho. Yes. Wow. Bino biza You already know beautiful people on the mic against me. One and only Janice for sure, aka Crib Boy, aka Mr. Dream. So, head on live humble, think positively, believe in you, be well, and never give us just focus on your future. So, bakunzi b'ukuri complex ndongeye kubaha ikaze nezere ko mukomeje kugira ibihe byiza muhereye agiye hatandukanye. Si la première fois vy'ikiganiro kuri televiziyo yacu ntiwirengagize gukora subscribe canke agakengera ugenda ugakubise ko kugira uzura bo wa mbere kubona ibiganiro byacu kuko ini televiziyo ihari kugira ngo twerekane ivyiza vy'igihugu muri rusange, twerekane ingabirano abana b'abarundi bafise na cyane ko muri yambona kazo nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi atagira kugira dufashe twebwe gwaruka adushigikire mu migambi yacu n'ivyumviro tuba dufise byo gushobora gukora kugira twiteze imbere. Hano rero mubona ndi ni neza muri quartier asiatique. Turi muri Asiatique neza ni hepfo ya Zanzibar. Abantu benshi muca muhamenya nkunda gufata akantu mutamye mumeze neza. Ni hepfo gato ni hatumberanye no kwa Bironkwa. Kwa Bironkwa ndibaza benshi muca muhamenya hepfo ya Zanzi. Neza niho duherereye. Twaje kugendera umujene mu entrepreneur afise navuga ati uruganda canke se ihinguriro canke se afise atelier ikora ama machine rutura ama machine rutura komeye cyane gose yitwa BS Technology. Aho gishobora gusanga ari ryambere yumvise ariko Nyamata ijyambe naho yumvise muraza ama service bakora ni byinshi bitandukanye bakora. Reka tubagendere twumve ibyo batuyagira, twumva ama service yabo bakora muri rusange n'ibyo batanga kugira ngo wewe ufise ikibazo runaka c'imashini runaka yambari maintenance ushaka ko bagukorera canka ari mashini runaka ushaka bagukorere baratubwira noneho byinshi bigiye bitandukanye bakora kugira mwumve yuko twebwe ngaha mu Burundi ku kintu kijana technology kijana na n'ibintu vya technique ibintu byinshi bigeze ku rundi rwego rudasanzwe. Barananje ni kuri complex ni Jani social behind the camera ntahinduka ni Jede ni hantare. Reka tugene turabe tuganire byinshi bitandukanye uraza kumenya byinshi bitandukanye uri kumwe natwe urabizi ko ibintu byose abari amavuta. Reka twinjire turabe ivyo ari byo. Yes, hano murabona twamaze kwishikira indani neza twakirwa n'umuntu asa neza meze neza biracamwe ego fasha kano kantu tumane tuganire gatoye. First of all natangwe mvuga muri introduction yuko hano mukora ama service atandukanye yara gukora ama maintenance y'ama machine agiye atandukanye ameme mutako mushobora no kwikora ama machine mwebwe ubwanyu. Shaka ndakwibariza ikibazo. Ndabona ko hajya turashika no kwa boss twumva ivyo ari byo ariko ko mwatwakiriye shaka kumenya kwanza BS Technology kuri wewe ivuze iki mu buzima bwawe bwa misi yose? Bon, BS Technology uretse ko bwanje gusa hari abantu benshi itunze. Hari abantu benshi ikoresha. Uretse je usanze ngaha hari n'abandi baba bari ku matere. Yego. Hari abantu benshi borohewe mu mashini ibintu twumva hanze ariko ubu birakorerwa ngaho iwacu.
wow ikintu gikomeye gose nkaho nk'umukobwa kuja mu bintu vy'igifundi niyo inspiration wayikuye ko tubona abakobwa ibintu nyene vy'igifundi umenga ni ibintu usanga badakunda cyane atarama ntuze ya ego ivyo bibaho ariko jewe kuva kera nkiri muto name ndabikunda wow really name nkunda ama activité ubona umengo bahungu nabo bashoboye gusa ariko natwe turashoboye kino gihe turimo ya ntivyigeze bikuderanja nko mu kibano ugasanga urakumiriwe n'abakobwa bagenzi bawe bivaye n'ukuntu uri kurashaka kuja mu bintu bimenyerewe ku bahungu cane cane oya ubu twateye imbere ibintu byose abahungu bashoboye naho turabishoboye byose murabishoboye uri si uko byose ni vyinshi pana ariko byose byinshi bon sinobarengera ariko byinshi turabishoboye ugushika uno munsi best technology kuri wewe bivaye nuko wavyinjiyemwo ni umubano umeze gute uri hagati yanyu n'abandi bamusanzwe mukorana neza cyane bimeze neza cyane entre abakorege ico nashoboye ubundi mugenzi wanje agishoboye nkuko bavuze ko ndi umukobwa uri umukobwa wenyine mbega bon bisa nko agenda ijanye ariko hariho n'abandi abaede bari ku matera bakora ibintu bigiye bitandukanye n'ibintu bikomeye gose rero kugira banayo wakira n'abandi bantu ndaza baguma babagana ni benshi reka gira mu dusabira uruhusha twego twoshikira CEO himself kugira ashoye kutuganiriza anatwe expliquer muri rusange ibintu byose musanzwe mukora hano merci beaucoup akazi ketse twene twiyanditse okay merci hano ntushobora kwinjira bataguhaye uburenganzira urabona ko muri rusange ari company yubashe kandi ari company ikora ibintu biri ku murongo y'abantu bizi ubona yuko ibintu byose biba biri ku murongo ko ahandi yandi materi usanga nawe uhita winjira direct ariko hano urabona bimanza guca ku mu receptioniste akaja kugusabira order and then also ukashobora kwinjira ukayaga n'umbosi twashobora kwinjira merci beaucoup akazi keza rero yego yes ndamaze rero kwinjira neza mu biro vya CEO mumeze neza mahoro cyane mutaha mumeze neza akazi ni kenshi mena mbere ndishimye kuba ndi hano banyakire neza muri reception aya musumu receptioniste kabisa bona yuko aguma twengera n'umuntu ashoboye kwakira muri rusange murabona ko twamaze kwishikira murabona CEO hajya ona ko ari karakora ama plan ibintu na biriya akazi kaba ari kenshi hano kabisa nta kwicara ego fasha kano kabisa ibintu bikomeye cyane gose umwe neza ariko sava okay jine de lavage y'amacupa banze ndagahereza abahungu banje we baragira devi kugira ngo na cyane akazi ntigahagarare I'm back. Ego si umumeze neza ariko akazi nsanze ari kenshi cyane gose nezeye gusa ko ibintu byose bicamo ari sawa kabisa bo ibishoboka biragenda ego ibindi navyo no gupambana ego natangwe mvuga best technology hano ndi kumwe na CEO rero urashobora kutwidondora kugira ngo dushobore twinjire deep down ikiganiro tuzo two turaganira wariwe na cyane ko umugabo aranivuga nitwa engineer Emery dushimira Imana ego ndi CEO w'iyi societe best technology ni ikintu gikomeye cyane gose est-ce que hano mbega ama service yanyu n'ibintu bimeze gute ama service yanyu mutanga ameze gute natanga uvuga ko mukora maintenance ama machine ariko amem tamushobora no kuzikora do A a Z imashini mukayikora bimeze gute muri rusange twexplique kugira ngo badukurikiranye bumve service mukora mwumve en général icatuzanye ngaha no kwerekana ibintu musanzwe mukora bo twebwe service dukora ni service zataka cyane la technique service zataka la technique hari ama conception ya machine atandukanye ama manuel ashobora gukoresha
amaboko canke twayashirako amamotere canke automatize. Turagira ama maintenance y'amasorte yose muri TIC, mu ma installation électrique, no mu machine industrielle ku bantu bifuza gushinga inganda. Hanyuma kandi turakocinga abantu bifuza gushinga inganda mu kubinstalira neza les bâtiments kuko muri ibintu vya industrialisation bafise amategeko amanorme ntabwo bavyubaka uko bashaka. Hariho ibyo bita la procédé technologique de production. Ibyo rero bifise ukuntu bipanze. Turafise rero amakuru kuri ibyo abifuza gushinga inganda kugira ngo BBN ntize basambuze ibyo bubatse, nabo nyine turabafasha. Hama kandi tugatanga main d'œuvre ku bashaka kubishira mu ngiro, yaba muri sudire bagomba kubaka amabatima n'ama construction byose andire byose turabafasha. Hama bifuza ama éclairage atandukanye, yaba public ibyo va maferuje byose turabikora. Turafise amanosyo menshi kuri ibyo. Hama kandi turatanga n'inyigisho ku bajene bifuza kumenya imyuga twebwe dukora. Rimwe na rimwe abo tugomwe twabana ko ari sawa, cha tuguma dukorana tukabinjiza muri team. Yego. Wow, en général nizo service mushobora gukora. Mbega wiyumviriye gute, wagize icyumviro gute kugira uvuga ati ndashinze urugana cyangwa se company ishobora gukora ivyo bintu byose, ama service yose vyakujemwo gute kugira gire kino cyumviro? Novuga ko ni mbona kazoza iraba kure kuko jewe nsanzwe no mu electromecanicien muri secondaire na université mbere no buzima busanzwe. Kandi ivyo ndabizi neza ko igihe kimwe nzosaza. Ikindi kandi namafise ubumenyi bungana gute sinobera hose rimwe. Babisaba ko ivyo nshoboye gukora ndavyagura nkabigira uruganda. Ikindi kandi iyi societe yanje mu make yitwa BS technology. Mu majambo menshi ni be secured technology. Ni jambo ry'icyongereza be secured, mu gifaransa ni soit sécurisé. Ni kuvuga gira umutekano. Abantu benshi b'inganda barakunda kuba bafise stress yo gukoresha abafundi, gucerekwa amamashini y'abagahagarara, production bari bakeneye ntiboneke. Ni kuvuga jewe ndabaha umutekano muri fonctionnement yabo muri production gihe bariko barakora. Ndaha umutekano nshika ku gihe akora maintenance y'amamashini yabo, bakenera izindi zishura nazo cha tugira conception nk'ivyo mwansanzemwe hirya niko ndakora ari conception y'imashini ishobora kogereza amacupa abantu ncenda yiha abafundi bagiye bayikorere akadevi cyo tuyishira mu ngiro tuyihereza umukiriya. Wow, ni ibintu bikomeye gose. Abantu bacha batangugira amakenga ati none aye ama service yose mukora, ivyo bintu byose mushobora gukora ubwo buhinga canke se ubwo bumenyi mwabukuye nga mu Burundi gusa canke mwaraja busibihugu mugiye kurondera ubumenyi, kubera ko ari abantu batemera neza ko nga mu Burundi udashobora kwiga ibintu ngaha ngo ukora ibintu ngo vy'inganda runaka zigiye zikomeye ugasanga abantu ntibagutrustinze bivanye na nivungira y'amashuri ubufise. Mbega ico naco kivuga kwiki kubijanye n'ubumenyi ufise n'ivyo uri kurakora no munsi? Barundi baravuze ngo yuva ntihakuva inyuma, ariko uwo mugani turashobora kuwusuprima kuko kera abasokuruza bacu mu gucura ivyuma nta ndege bari bazi ku buryo bavuga ngo barajabutse baja hana baja gutora y'ubwo bakurahura y'ubwo bumenyi hanze. N'abana b'abami bagwa gasore bagiye mu Bubirigi kwiga, ariko nabo sibo barabacuzi, barabanyepolitike ko bava mu nda y'abami. Ariko umurundi wewe akubise isuka kumva ararushe, yariyumviriye kwambika inka icuma canke igiti agakurura akaba arakoze imashine irima. Ubwo bwenge rero naho bwagiye, kandi abo babikoze ni basogokuruza bacu, abone ko ari basogokuruza bacu, nta gitangaza kirimo haruka buzukuruza ivyo tubishize hamwe tukabikora. Abakoroni bamaze kuza uwo muco yo habitude yo kwikorera ibintu ubwabo no kurema bishasha yabaye nk'iyihagaze. Iba nk'iyihagaze kubera ko batuzaniye ibintu hamwe ngo bariko baratworohereza. Hariho umuntu yamavuga ngo ubukanzwe n'agahengo acacana inkinzo, kandi inkinzo ahubwo ikwiriye kwama bayironuvera kugira ngo yahora ikingira mu gikiriza gusa ugume uyikuza ikingira umubiri wose. Rero twebwe ntabwo dushobora gukangwa n'agahenge ngo abazungu baragize gutya baratwivye ubwo bwenge n'ubwo bubwira bwo kuja hamwe n'uwo mwete. Oya, ahubwo tugomba kugira uwo mwete batunyaze tuze tuongeye tuwushire mu bikorwa natwe twiremere ivyacu nkuko twahoze kera. Yego. Ntabwo rero no banaje ngaya abantu kenshi bavuga ko ibintu twebe dukora ini Burundi ata garanti biba bifise. Oya, ntabwo ari ivyo. Inyandiko zose twize
inyandiko zose twize mu bintu by'igifundi ziradondora neza ko dushobora kwishirira mu ngiro ivyo yego zituma ata mpamvu yo kuja hanze ahubwo kugerageza byose n'amagerageza kubaho ukabishira mu ngiro bijyanye n'ubusanzwe uzi yego uyu uri kurakora rero unguka n'ibindi byiyumviro ushobora gufata imashini ugomba ati je ngomba nkore akamashini ho gufyatura amatafari ukaca utora imbuga itangoza ndarikata risohotse ukiri kurabikora kubera ubahoze kugerageza wayitanguye uca wunguka ikiyumviro cyuko ushobora gukora sizo izunguruka itafari rikikata gutyo ibyo rero n'abatanguye bakora ubuhinga bwa mbere batanguye ku duservice duto nk'abakarorero nka Mercedes Benz horo bibona yatanguye ikora imodoka imeze nk'ikingi itanasakaye mu nyuma irevoliwa birakura urabona amamodoka ikora uko ameze byose ubanza gushira amanga ugatangura bigenda birakura ego ikintu gikomeye gose gusa ndizera neza yuko basanzwe bakurikirana televiziyo yacu ndizera neza ko mumaze kubona ibiganiro bigiye bitandukanye by'abajene bagiye batandukanye bafise impano kandi bafise ubumenyi mwagiye murabona ibintu bitandukanye n'abarakora gusa ari nk'umuntu aravye ikiganiro rya mbere kuri televiziyo yacu ashobora gutangara ariko cuja munsi y'abindi biganiro urabona yuko babajene bugaha mu gihugu cacu bariko barakora ntagiye bafise ubumenyi butandukanye nkiri kuri BS Technology turazi neza iyo umuntu atanguye umugambi runaka tegeza guhura n'imbogamizi cyangwa se impambamyi mbega intambamyi mwagiye murahura nazo nizihe gushika no munsi intambamyi ni nyinshi gukora icuma kigwa amafaranga kwanza utagomba ukidandaze ugamije ubushakashatsi kugira ngo uze ugikore ubwire umuntu ngo narakoze imashine ishobora gufyaturira amasabune umuntu narakoze ese y'imashini ishobora kuyungurura amazi izo ni intambamyi za mbere urumva ubanza kuba ufise uburyo kwanza nka jewe ndi muri Université y'u Burundi ibyo bita preburse jewe ntayo nigeze njya ko nayatora nguri icuma mbika kugira ngo nze ndagikate ngire ese y'imashine runaka tanto vyaranka tanto bigakunda ibi kandi vyanse naca njana kuvyuma nkagurisha nkongera nkaguramwe ibindi kugira ngo nze kugerageza mpaka imashine runaka nifuza ko tugira bitoye mbega ku kijena technology technology yanyu mbe bimeze gute yo ubumenyi bwayo rega twe tuganira kugira ngo abariko baradukurikirana nk'abashaka gutanga amakomande y'amashini runaka bumve ubumenyi canke se ibintu vyanyu mukora ko hari ibintu bitegezo kuba vyizewe mu gihe umuntu yashoye kubagana technology yanyu muri rusangi nayo imeze gute ku mashini abazungu karabacitse nabo ukuntu ibintu byose ari babiri hanza bashira ku mbuga nkoranyambaga ico ni kinyarwanda kuzi buhinga ngurukana bumenyi karabacitse baguma bashirako hajya anya hariho umuntu ababundanye iciyumvira avuga ati basha mperehe yo gacumuha iciyumviro ngaho nyene abagurutse aguhaye amababa karabacitse gato bugi bibakoze gihe kimwe bazovyicuza avuga bwabugabo busigaye butwiga rega badufata nk'ibijujo bibaza yuko stoge rero bari hari bijyanye bakora hariya hari ibyo twize bya resistance de matériaux ari nk'imashine ya elevateur yo kuvuga ati dukore iyo kuduza ibintu mu mashuri byo navuze ntiziyanyandiko baduhaye ikiza no gushira amanga umuntu akazishira mu ngiro ibyo bita resistance de matériaux ntushobora kuvuga ngo ngomba nkore imashine iduza ibintu bingana gutya utabanje kwiga resistance pratique yayo ivuga ati ishobora kubiduza koko ntiyovunika ziriya mpamyabushobozi baduha hariya muri universite ziradufasha kumenya neza icyo tugomba dukore icyari cyo nico kijejwe na security yacu yego wow ni bikomeye gose mbega mu muryango naho kote y'umuryango ugitangura bino bintu kuko turazi ko hari imiryango imwe imwe usanga abashigikira umwana mu gihe bamubonye ko afise tara runaka mbega navyo bavyarageze bikagushikira ukagwanywa n'abavye canke se n'abantu bakwegereye bavuga ati ivyo bintu rimwe bivanye n'ukuntu ivyumviro byo biri kure nabo bikasanga ibintu byabo ntibabibonera kuri ugo gwego byo byarigeze bikorera intambamye muri Bruno mwuga wawe kiwinjiramo iyo cyo ni kibazo kidafiswe nanje gusa ni mentalite ifiswe n'abavyeyi benshi umva ko abana ari kugenda ku ishure bakicara bakagwiza ama diploma akaba menshi ariko nta muvyeyi nimwe yumva ko umwana wiwe yahejeje imanite afate ajya makaye agende gupratika ibirimwo bayumva ataye umwanya ko ngo utize kaminuza ngo ntuzitoza muraba ngo ntuzobana nyumba 10 kandi ari amaposte ari limité
abenshi iyo mentalite abavyeyi niyo barayifise najewe iyo narahuye nayo ariko bo je nabikora mu kwinyegeza si kuko nari nzi ko batovyumva sinabikoze siniyiro ndababwira ivyo ari byo ahubwo narakreya des besoins zidahari kugira abantu ngikira amahera nigurira ivyuma nje kugerageza ko ndamubwira nti papa ndungikira amafaranga nigurira ivyuma nikorera imashine nikora ibiyi ni cacamwe nzokubwira ivyo navyo ari kumva zo mentalite z'abavyeyi n'abarundi muri rusange ziriho uranazo ziratubangamira kandi mbega ku kijanye n'igihe mumaze mukora kubera ko hari umuntu avuga ati ego ni c'est vrai ko bashobora gukora ivyo bintu est-ce que ni experience bamaze ni imyaka bamaze bakora kugira twumve ko ibintu vyabo bakora n'igihe bakora ko iyo experience bafise bashobora gukora n'ibindi bintu bikomeye best technology best technology yamaze imyaka 3 iramaze imyaka 3 dushizemwe niyo y'ubushakashatsi kuko akamashine kemeye nk'izikora amakara twacha tuzigurisha ku ba fabricaro kare b'amasharubo ecologique wow ni kintu gikomeye gose mbega turi kuri yambona kazo nyine icubahiro turabona neza yuko hano twabonye abantu batwakiriye wose n'umuntu ababarizwa nka muri best technology twabonye n'abandi batekinisi hajya mbega nibagiye nyine canke muri team ingana gute muri rusange twebwe turi team y'abantu 15 hariho abari kuri programme ya maintenance ku ba partenaire tumaze kugira mu company atandukanye ya production yego hariho n'aba bari kuri office ariko twebwe hano tuhabarizwa gake yego kuvuga twama ku matere kiretse wo kwakira abantu kugira ngo ntihame hugaye kuko biro nta bikorwa biriyo kiretse ama conception no du facture no du commande cyangwa du contrat tw'aba partenaire yego ni kuvuga ku kijanye n'akazi muratanga akazi numva ko abantu 15 bose bamwe mu buzima bwabo buhagaze kuri best technology yego abo 15 nabo twamana ariko hariho nabandi benshi turokrita twisunze commande runaka mu office commande runaka dufise bakajana niyo commande abo nabo tubaba bari apare bari standby ku buryo umwanya n'umwanya turamutse twagukiwe baca nabo bisanga muri twebwe mu buryo buhoraho yego nize neza ariko rero ariko baradukurikirana murumva ama service bakora murumva yuko no kujanye no gutanga ubuzi murumva ko naco ari kindi kintu bijukira cyane kubera ko murabona yamarakazo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bisaba yuko nyene hagwira nyene abatanga ubuzi kuko ubuzi bwa leta urabona ko bisigaye ari ikibazo kuronka poste muri leta mbega wadusiguriye byinshi bigiye bitandukanye ama service mukora abantu bashavuga ati mbega none kuyatubwiye byinshi bakora nta machine canke nta hantu runaka shobora guha mwarakoze nk'imashini runaka avuga ati iyi ni mashini yamba ari maintenance muyikora canke harimwe mwayikoze bene usambwira abantu bavuga ati bashira amanga bumve yuko mufise namwe ivyo abantu babanze kubizera bakabatumbira mukabakorera bo twebwe dufise aba partenaire tumaze gukorana nabo benshi mbere nona bazana hamwe hava mbazana hamwe kugira ngo tuhace yego nabyo ndazibereke dufise nk'uwo tumaze gukorera imashine ishobora ku concasseur ishobora gusya amabuye ajya y'agaciro bimba ikongera ikagira tamisage ikanagira separation y'amantuze y'amabuye mabi na meza cyane cyane nk'iyinzahabu yo mu cibitoke wow ibyo byose ni yose ni machine washoboye BS technology mwashoboye gukora BS technology ashoboye gukora yabakorera hariho amayizine menshi akora amafu twakoreye ayo ma procédé technologique ya production ya farine hariho amayizine akora amazi twakoreye ama semi traitement y'amazi semi filtration baca baja gukoramwo ama eau minérale canke abakora ibindi binyobwa bagize twabagiriye amaforage tukaje kuyabayungururira kugira ngo abe consommable wewe ushobora kuyanywa tukaje no kupimisha mu laboratoire dezo bakatubwira bati amazi ama characteristique yameze neza ku kamashini twebwe twakoze hariho kandi abakora amasabuni tushobora kubakorera ama mixeuse ama machine mixeuse ama extrudeuse yo gusohoranya amasabuni nyene tukazibakorera tukazibaha hariho abakora ama briquette bijya bizuko by'igisodana
n'abapolisi imashini zabo turazikonsova twazishira ngaho aho bose tuzihaye rero tubagira na maintenance aho rero nshobora kubazamwo bamwe tukaja no kuraba vyo vyiza cyane gose kuko nk'ubudeje abantu bavuga ati amamashini vyo vyiza rero turonse nk'umwe canke babiri kugira ngo dushobore kugenda twirabire neza nko kuri complex tubere kukuri kabisa ko atari ibintu ari karifonda canke atari ibintu ari karashobora kuvuga gusa kugira mwumve ko ushobora kubagana kugira bakore service ariko wumve yuko hari n'abamaze kubizera bakakorana gushika none umunsi bakibandanye bakorana eka banabandanya banabitura ibibazo bye bitandukanye kubijanye na maintenance canke kubijanye no gushobora gutanga amakomande y'amashini agiye atandukanye. Yego bona hariho babiri batatu mbere bamaze kunyishura ko atakibazo kuko no muri sanzwe ngira maintenance bambwira bati wewe turakwizigiye nta kibazo wewe ntiwo tugira turashobora kuba visita. Yego reka rero dutora abakunzi kuri complex tubaterure tubazungurukane tumaye tubajane turabe aho batujanye turabe ayo mamashini muri rusange anadusigurire byinshi bitandukanye ntiturage ntigano ntimuhavye mu gicira hagati hari ni ikiganiro kigitangura. Yego sawa. Hano rero murabona ko turi neza mu ruganda turi mu ruganda ruhingura amasabuni murabona deja imashini nginga murayibona murabona ko ari BS technology rabana baba technicien baba bahigira kugira ngo ari nk'akabazi shoye kugira bashobore kugenda bagatunganije ibintu bibandanye bigenda neza muri make murabona yuko ibi n'ibintu bidasanzwe ni ibintu tutari dusanzwe tumenyere ngaha mu Burundi la majorité bazi yuko ibintu nk'ibi ari ama produit importé ari machine y'ama importé biva hanze ariko urabona yuko iyi ni machine yahinguwe na BS technology n'abana b'abarundi nta muzungu nta munyamahanga numwe arimwo n'abana ngaha mu gihugu nyene kandi kubumenyi bikurenga hanyene mu gihugu rero vyumvikana neza yuko neza muri yambona kazuzanye n'icubahiro mukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi nta nkeka nimwe ugirageje kuraba ivyiza abana b'abarundi basigaye bakura bana ko ari ibintu bihambaye gose rero turacatembe mwawe ko twabatembereje ku bantu batazi mu gisagara twagiye tubereka amazamwamwe mwabonye ko n'igisagara kiguma cubaka ibintu bibandanye bigenda neza ego mon frère twamaze rero kwishikira hano kugira ngo mushobe gudusigurira hino mashini vyikora muri rusangi kugira ngo abantu deja twatanguranye batangwe babona ibintu mukora babandanye babona n'ama exemple n'ibintu muri rusangi maze gukora akanye nakiwanyu kugira mu dusigurire vyose muri rusangi bo iyi ni machine ifise partie ya mixage hamwe na ni machine mixeuse na extrudeuse ishobora gufyatura ibintu vyose bikanye nk'amasabuni canke amatafari ivanye n'icyo umuntu wese agomba gukora donc kora ama fonction amahore atandukanye
ikora amahoro atandukanye bivanye n'ico umuntu agomba gufyatura. Iyi ni semi automatize. Kuko hariho dukorwa duke umuntu akoresha intoke. Yitwikorera abashimiste rero bacamenye ivyo bikorera. Yego. Mbega kuri ikibazo kuri cyamakenga kuri no machine nyene. Yes. Shaka usigure neza kabisa. Iyi mashini mwe mwayitanguye do A a Z. Ibi vyuma byose turagura tugaterateranya kuva hasi kugera hejuru. None burya abantu bariko barumva uburemere bino bintu bifise. Iyi mashini yose urayibona, iyi mashini yose murayibona. Mashini yose murayibona kuva ahantu hose uriko urayibona, reka muragenda muyibona. Umuhungu wanju abagenda bereka neza iyi mashini ukuntu n'inyuma hose azunguruka bereka iyi mashini ukuntu ingana. Iki ni ikintu cakozwe n'umurundi. Ni made in Burundi kabisa. By best technology. Nivyo niye karatubwira turi muri biho ati abazungu bagiye ibintu byose bamarira kuri social media. Niwamenye yuko ubumenyi bwose ko arabutanga batahintu tutazuba tugisubira kubashorera. Bagira badukoloniza baza batwiba ngo natwe ntitwikanguye. Erega ahubwo usanga babigira bavuga ati bajya baracahomye ntibabona kujya nyene ko vyamye. Urukinzira muci kabisa. Muri make urabona ko ari machine ikomeye ifite icuma gikomeye, mara kwifise n'abatekinisiye baba expert bashobora ko ba best technology baguma bari batuma akazi kuyo mugwiza tunga guma ibintu bibandanye bigenda neza. Ego. Mbega kuri machine nyene ndashafise utubazo duke tw'amakenga. Iyi machine nyene mbega mugiye nk'umuntu muyimukoreye ari nko mu ntara runaka atari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ishobora kumushikira gute? Muravugana canke uwo mwakoreye nyene cyangwa murashobora gukora iyindi nyene mukayikorera umuntu bivanye n'ukuntu yumvise ikora ibintu ashaka gukora? Akenshi turavugana uko uyu unyiwe hariho icifuza yadutuye ngomba gukora ibintu bimeze gutyo. Dukora conception hanyuma tugaca duterateranya. N'ubundi rero ashobora kuza tubwira ibindi nawe tukamukorera twisunze ico ashaka. Ntidushobora gutanga formule twahaye umuntu kuko ntabwo uwo muntu aba agiye gukora kimwe na wa wundi. Twebwe turagarira icyo bita secret professionnel, ntidushobora gufata ngo tugire copy umuntu yaje atwizeye atugana nawe ngo cyo tumujya copy tuje gukorera abandi nk'ibyo twamuhaye. Yego. Mbega kujanye nico nenda babajije nk'umuntu atari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mugiye mashine muyimukoreye bigenda gute? Nk'ugize nk'ikibazo murashobora kuduga mukagenda kuraba ikibazo yagize mugashobora kukireka. Twebwe turagira service après vente. Niyo mpamvu ya team nababwira abaja 15 n'abandi baba stand by turiyaranja ikintu cyose tugezeko twiyumvira twatoreye formule kimenywe n'abantu bacu ku buryo tutavuga tuti ubujejwe iki nta uhari. Oya, turiyaranja twaba multitask ku buryo wari wese dufise ashobora kuja ku intervena ahantu hariho hose. Yego. Icya transport naco abenshi mu bakoresha ibi itwe nta buryo bwa delivery dufise bwo gutunga ibikamyo ngo tubashikanire. Abenshi mu bakoresha ibintu bimeze gutyo usanga bifite amamodoka ya transport cyane nko murabivugana bakipakirira. Ikibazo nafise n'ikijanye na maintenance kuko sinibaza ko imashini mwe mwikoreye ishoboye kugirirwa maintenance no wari wese atari mwe mwayikoreye. Uya umufundi ni umwe. Hari habo dukorera ama maintenance y'amashine ya from China avuye mu Bushinwa kuko iwe yakozwe n'umufundi nawe uritegerezo kabone n'ikiyumviro yari afise ugaca wapuya cyangwa ka maintain. Yego. Bega kubijanye no kuryohora ibintu byanyu mukora, iyo umuntu mumukoreye ikintu nakaye kana mukorera nk'akana avuga ati aba bantu kuba twarakoranye bakankorera ini machine runaka nabasavye nakaye kana mu barengereza kuvuga ati aka kantu kazotume aturangira n'uwundi muntu. Service après vente. Wow. Service après vente ntidutuma yicara ngo yikorera amaboko ngo abantu ngo barampe, dutuma tuharara nawe akabibona ko twahevye vyose kugira ngo dutume ico ihangiro yarafise arishikako. Yego. Ntabyo kuvuga ngo nzozejo. Oya, umukiriya twahaye imashine ntituvuga ngo nzozejo. Twakambwira namwe installer ibintu byose mukamu agize akabazo sur place twe tuba twashije byose bigenda ku murongo. Muri make murumva ko BS technology ni gisubizo ku bantu mufise ama idea yo gutanguza inganda canke se no kubasanga bafise inganda bakeneye maintenance. Murumva yuko bano basore bakora ibintu bihambaye gose. Ushobora kuba ariko ndizera neza ko biko murabibona muriko murabitahura kuko tukiri muri biho mwagiye mwumva ibintu byinshi agenda avuga ati ivyo ni byabe ntantu biresha, ariko urabona yuko
atose kabisa kuri gikomeye gose aha rero ni hamwe muho tugende ariko turacabandanya tubazungurukisha tubereka hamwe mu ngara zigiye zitandukanye kugira mugende mubona ama mashini bagenda bakora muri rusange reka tubanaye tubatembereza ubu naho rero tubakuye ku mashini ikora amasabune hingura amasabune hano naho turindi ku rundi ruganda nago n'uruganda ruhingura amazi amatangawizi n'ibindi bigiye bitandukanye murumva yuko BS Technology ntifise limit ahantu hose ibintu byose mu mashini yose ushaka irakwereka rero mwagiye murabona ino mashini hano turacaye kumwe tuje na the CEO himself kugira ngo abandanye dutembereza tusigurira muri rusanga ama service n'ibintu ama mashini basanzwe bahingura muri rusange CEO yes sir ubu naho rero hano turi navuze ko ari ahantu bahingurira amazi n'amatangawizi hano naho dusigurira nk'imashini tubona hano zose tubona hano ico zikora kugira ngo noneho urazisanga abantu bafise ibintu byinshi bashaka gukora bitandukanye kugira n'abashaka gukorana bino bumve yuko na bino bintu byose mubikora akanya nakyo ari mudusigurira yes sir hanyuma nivyo iyi ni muri enceinte ya izini ikora amazi mugabo ntabwo izi mashini zo gukora amazi nkuko mubibona hasanzwe hariho akono kwitwa aka workshop atelier dusanzwe duhinguriramwe bimwe mu bikoresho twama dohereza n'abandi mbere n'abakora amazi nabo gaca tubagirira anyi ni mashini duhora dukoresha mu gukora umuyaga nkuba iyo regidezo yakubye duca dukoresha iyi mashini twateranije muri ubu buryo mu byuma byakozwe n'abazungu tukabiterateranya kugira ngo twironkere umuyaga nkuba tuba turakoresha mu gishingo cyo kugura amagroupe electrogene usanga rimwe na rimwe azimvye kandi atanga n'umuyaga nkuba mukeyi cyo dukoresha iyi mashini ugerageje kuraba ndibaze mwagiye murabona ama imagine machine imashini wiravye ukaba wombwira ko yahinguwe n'umurundi kuko abantu tuje no gupinga abantu barapinga mugabo uyiravye wogira ni machine yavuye hanze mugabo iyi mashini yahinguwe n'abarundi bacu urabona ko ari mashini muri make ihinguwe ibintu biri professionalisme kabisa ni mashini ubona mwayibonye y'amasabune namwe mwabonye ko ino mashini nayo ari kindi kintu rero fisi tubazo twamakenga kuri ino mashini yego mbega uvuze ko ishobora gukora mu gihe muri wa regidezo utariko utahari muri rusange kugira akazi kabandanye kaje imbere mbega ubukomezi bwayo canke nakaye kabijya kayo muri rusange ahitandukaniye na ziya groupe tumenyereye akabijya kayo nuko uko uyibona gutya ni generateur ishobora gutanga umuyaga nkuba wa 20 kVA 20 kV ntuze groupe electrogene ishobora gutanga ayo umuyaga nkuba ngana gutyo yaba ari groupe electrogene zimvye gose iri plus de 50 millions bashije kubibonera gutya ayi umeze nk'umuntu aba yitoreye ingoma mwibarabara none mbega bwiga ku giciro iki kintu ne twakiganire ko cyane nk'abantu bamaze kubona no maproduit cyangwa se zino machine mukora urumva ko ziba ziri imported deja zitegerezwa kuza zizimvye n'amadedonmaniki mbega ko ziba zivuye ngaha hari hakabijya zitabitandukaniye n'izivuye hanze ku giciro ni make gose groupe electrogene ya 20 kVA aboja kubaza mu marché y'amapareil électrique usanga plus de 50 millions ariko iyo nta na 10 millions zishikana umuntu acagira ikibazo c'amakenga aho nyene nta na 10 millions ishikana mu gihe izo ziva hanze zinarenza ayo 50 millions hejeje kutubwira bega umuntu acigira amakenga ati sinona hano ko numva ari mwakabazo bivanye n'ukuntu twumva ziya tugunda kugura zama import ziri muri ibintu vya 50 millions zinazo zikaba ni kubera iki hariho iyo interval y'amahiranga nuko kose umuntu acagira ikibazo ati ni ibintu bidakomeye ibintu nk'ibyo ivyo nibaza ko biba bifite isano n'amakori y'igihugu kuko icuma naho yobiye nk'ubu ndamutse ndayijanye nko muri Kenya
kugira ngo umuntu ayikure muri Kenya yizane ngaha yinyene ndayijanye atanu umwe yambonye nkaca ndayiteranirizayo kugira ngo uyikure muri Kenya uyishikane ngaha umuntu acarura ama transport acarura ama dedouanement donc ivyo nivyo yari nka 10 million ibona hariya icishikino ari mu ma 30 donc no kuvuga ni kubera ko bivuye nka hanye nata tano z'amadedouanement hamwe imashini nayo tubana hano nayo ikora iki akanago dusanzwe dukoresha tugomba gutobora ama pièces ko turagira ivyo bita assemblage mécanique iyi ni dufasha mu gutobora kugira ngo turonke aho ducisha ama vis canke amabulo kugira ngo twugare ine tuzadukoresha ndabona kandi ka machine hariya muzi tutwose ni utumashini mukora oya utudusanzwe ni nka uti nakujya na mauti nizo mu niyo mauti okay voilà nakariya nako nyene gakora gutobora nayo ni uti yo persage nyene ego muri rusange rero bakunze kuri complex nize neza yuko two turagerageza kugenda ahantu hamwe n'ahandi ino BS technology maze gukora ama machine agiye atandukanye murabona yuko ni ibintu byiza ni ibintu biboneka neza ni machine uri kurayirabisha ijisho takurayo kaba bo kwibaza ko yahinguwe n'abarundi babibaza ko ari ama produit importé ariko urabona yuko ni ibintu byiza cyane aho igihugu kigeze ku bantu batarashora kugira bahindure mentalite babone yuko igihugu ko kiro kiraja abana b'abarundi ko barakora cyane kandi ibikorwa mva bwenge urabona yuko ubu basigaye baronka n'abantu bakabizira kubwa mbere vya bigoye ko ushobora gukonvenga umuboss ati nokore kinakiriye mbega nihe ntawe ushinga kuba usigaye bona abanyamitahe bashobora kumva ati reka nkoresha igikoresho cyakozwe n'umwana wo Murundi wa mugano uvuga ngo nta mwuga udakiza utikiretse wo kuroga ibonye umuntu akwitura ati ngo nkorere kino kintu uca wankuraje n'abantu uti naho bigoye azobura muhura keneye iyo service nyene ufise usange kuvanye ku ntambwe imwe ugeze ku yindi yego urumva ni ibintu bikomeye cyane gose rero hano aha ni hamwe tumaze kugenda muze murara ikiganiro kirahera tubana tubazungurukana hariho n'ahandi batwemereye ko twoshobora kugenda kugira batwereke ubundi bwoko bw'imashini mu rusange ni henshi twogenda mugabo two turagerageza kugenda ahashobora kutworohereza muri kano kanya ariko best technology kora ko bafise ibintu byinshi badutegura ibintu byinshi bakoze n'ibindi babandanye bakora tuzobandanya tugerageza dutembera buke buke ariko munyemerere tuve hano tuje n'ahandi kugira ngo bande mubona ibikorwa cyangwa se amamashini basanzwe bahingura ego aha naho wodusigurira ibintu abize electronique nibo bacabamenye ivyari byo wodusigurira iyi ni commande y'ipompo y'amazi iri mu kinogo twaba twaragize forage iyi commande rero itwara muri systeme ya semi filtration nayo nyine twashoboye kwiyumvira ingene ushobora gutreta amazi kugira ngo ntave mu kinogo umuntu atera yakoresha tutabanje kuyayungurura kuvuga mace ndabereka filtration abanza gucamwo mbere yuko akoresha ibindi bikorwa no kuvuga ikwega amazi hamikana yayungurura iyi systeme irayakwega amazi kaya pushing ni pump hanyuma gaciye ego bure naho ndibaza ko bantu mupinga je abantu rero bapinga nibo bantu twe nico gituma duhari nko kuri complex deja murabona uruganda runini n'uruganda gwagutse ahaje nazungurutse narusha ibaze uruganda rundagwi n'inganda nyinshi mwagiye muzibona zishobora kwizera umwana mundi agakora ibintu byiza cyane gose kandi mubandaye mubashigikira mubaha akazi kuko ivyo mukura hanze no ngaha mu Burundi ababikora bari kandi babikora neza bakaguma nabigukurikiranira ari gihe usanga imashini zivuye hanze ugasanga hari ntibashize ngo bikagorana abatekinisiye bo ngaha kubikora ariko mu gihe zahinguriwe hano rumva wayiguhinguriye abandaye kugira maintenance ibintu byiza cyane gose ahantu ho dusigurira ni ya systeme ya filtration ni ya systeme ya filtration ikibandanya amazi rero umuntu ntiyakura mu kinogo ngacapfa yatera gukoresha gucyo gusa iyi ni filtration itaje imwe amamanganeze n'ibindi bintu nyene dushiramo kugira ngo amazi yitwe ko ayunguruye neza n'umuntu ashobora no kuyanywa no Wewe n'umuntu ashobora kuyanywa aha anyukuye muri forage ugacishamo ngaha ucutega agakombo gaca winwa gaca witagatira nta ngorane nta matifusi n'ama amaparametre yose ama eau potable bayujuje apana eau minerale anyi abarimo rero aya ni y'amazi tuvuga ko abari semi filtre ayabaza kuyakoresha yabanje guca muri iyi filtration abifuza rero guca bayakoresha bayahingura nko minerale babandi bahora batobora amasoko hejuru mu misozi tubagiriye iyi bagaca baja gupimisha basanga characteristiques zose z'amazi ushobora gukuramo minerale zikwiye no kuvuga urumva
abantu muhingura amazi urabona yuko izi zose ni system ni ibintu bitandukanye bakora mwabibonye si machine gusa zishobora guhingura ikinakiriya barakora n'ibindi bintu byinshi ama service atandukanye kandi ibi ni ibintu umurundi wese ahuri ufise kubimenya kugira ntuzohora urazimbwa urinda gutuma ko abatekinisiye bo mu bindi bihugu ahanyene best technology hari nk'igisubizo katumanaye turaba mbega ihejeje ngaha kuri ku bintu vya filtration kugira rero umuntu ashobore kubona nk'amazi canke se vyaheze harandi hantu ndibaza biherera canke nahanyene oya amazi ya ni stockage y'amazi abari filtre kugira ngo bashobore gukora amasuku gukoresha ibintu hari iya n'intuze stock y'amazi aba yamaze kuba deja filtre yaciye ngaha baca baja kuyakoresha rero ibyo bashaka hatandukanye ni ibintu bikomeye cyane gose murabona neza yuko ari ikintu kidasanzwe hari ibintu kera wasanga tubyumva nk'imigani kuko je niyo ndiko ndagenda ahantu nkahangendera abantu bakora ikorwa mvangenge nkuko ari gihe twibuka ibihe twabona ibintu bikorwa n'abanyamahanga nko n'abazungu abashinwa n'abandi bantu mu bindi bihugu mugabo no munsi ukabona umwana wo mu Burundi ashobora kuba yakora ibintu nk'indi ikintu dukwiye kwishimira hari abantu bavuga igihugu kiratera imbere ego c'est vrai au niveau ya economie ayo usanga nyine ibintu atari sawa mugabo ugerageje kuraba aho twego gwaruka canke se abajene tuko turakora urabona yuko impera n'imperuka igihugu cacu kizova kuba dukenye tuba igihugu gitunze muri Afrika bivanye n'ibikorwa abana b'abarundi bakora mvabwenge ego aha naho rero turi ku rundi ruganda twababwiye ko ari kubatembereza na mpaka kugira mubone neza yuko best technology nkuko batanguye babitubwira mu ntango ko bafise ama service bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye aha naho turi ni urundi ruganda ruhingura ibinyobwa ruhingura ndavuga akantu kambiye abantu bakunda akantu kambiye ngira muca munyumva cyane murabona neza yuko naho hari ibindi bikorwa bihakorerwa mbega aha naho ama service muhakora canke se nibe bikorwa muhakorera ubu niwe twituye kugira ngo tumukorere ama pasteurisateur aha nibyo turiko turakora mudusigurira neza abantu badatahura ibintu kugira ngo bamenye neza exactement ivyo muri ko murakorera hano muri rusange nuko nzoba ndabigisha ta diplome ndi bubahe sino pasteurisateur ni jambo rikoreshwa mu buhinga bw'abantu bakora imitobe canke akanyobwa gatarikwa ni bisigura ni nko guteka ikintu kugira ngo ama microbe apfe ntikize gishe canke ngo gishe ukutariko hari ama microbe bashatse guturira kugira ngo nico kintu bagomba gutekera nikize gishe na cyane bariko barapima kugira barako ibinyobwa bishobora kuba secteur bishobora guhereza bene gihugu cyane bikunda kuvuga ku binyobwa by'amajus naturel canke imitobe ivuye mu bitoki bashaka bati ibi binyobwa byacu za kubipasteuriza ntibize bishe ngo bibe ugwagwa hano tubona nka best technology yuko abatekinisiye no baba bibera yuko barabirepara eske hariho iyo yaraheze kugira ngo babone neza rero ico iri kirakora muri rusange yego ntirahera neza ariko isa naho ibikorwa byayo bigeze nko kuri 80% iyo turashobora kuyibereka reka turabe nayo turabe abantu batatahuye ivyari byakumvise ko ari antuka ari ikintu gihingura cyangwa se gituma gituriye ama microbe kugira ikinyobwa kibe kiryoshe kandi gifise ubuzima. Iyi rero niyo pasteurisation ni pasteurisateur isanzwe yaraheje irikira herahezwa ibikorwa byayo byo kubakwa ngaha anyi y'amazi aba yunguruye baca bayazana ngaha bakayateka akacava ngaha ayi agenda atantoke zikozwemo kuvuga abantu bifuza gukora inganda ama semi industry urabona turabafitiye ibintu tubafasha byinshi nk'iyi ntanku nyinshi saba urashobora kubona nk'isteri imwe ukaba wayikoresha nk'uko zikose kuko ngaho ushiramo dukwiduke igacigumana ubushuhe bukaza gushusha ibiri ngaha utongeye kongezamo izindi nkwi bashobora kubushiramo nk'inkwi nka kabiri ku munsi gusa
mu gihe nk'abandi bagira bitwara inkwi nyinshi bitwara inkwi nyinshi abari nk'abantu bafise uburyo bwinshi bakoresha umuyaga nkuba turashobora kuyibakorera igakoresha umuyaga nkuba ntubu gikoresha inkwi ni kuvuga bivana n'ivyo umuntu aba yifuza muri rusange mumukore ico umuntu abasavye n'ico mumukorera nico tumukorera aha naho ize n'amashere umuntu aduga ko agiye nko kuri gira nettoyage canke kuraba ko ibintu bisa neza agamije kubirabisha amaso nicyo twako turubaka amayeshero yo kudugiraho kugira ngo ashobore kurunguruka mw'indani uko bimeze yego wow no kuvuga iyi mashini hajya babonye uko yataye kuri kirazi ko zirahingurwa n'izindi ngirango zizobandanya zizunganiriye hano murabona yuko rero ari ikintu gikomeye cyane gose urabona ko inganda zose zitakumirwa baba bakora amasabune abakora ibinyobwa n'ibindi byose bitandukanye wowe kirakuba gusa wabituye nka BS Technology bagashobora kumenya uko bashobora gufasha bagakora ibintu bimeze neza cyane gose tukiri kuri kino ko shobora ko ari ikintu gikomeye cyane gose mbega kukijanye namwe nka BS Technology turabonye ko mukora ama service menshi mukora ibintu byinshi bitandukanye mbega au niveau yo gutanga akazi burya rero twaganiriye kuri byinshi hari abantu ng'abajene ngaha anyi bicaye babuze ubuzi mbega BS Technology imiryango iruguruye kugira ngo mushobore gutanga ubuzi bisaba iki kugira umuntu ashobore kwiyunga aje muri societe yanyu kuko nta mahoteli dufise dushobora kurazamwe abantu ari nk'umuntu yavuye ruguru urumva amahirwe abari make ariko ari nk'umuntu umujene wo ngaha ibujumbura asanzwe afise ahataha araza akimenyereza kwanza tukamumenyereza hariho ibisabwa ari nk'uwatwituye yoshika kuri office aho dukorera hanyuma tukamwakira tukamubwira ibyo tumubaza dusanze hari ibyazi tutangira gukorana nawe ako kanya nyene tumushiramo gusa philosophy yacu yo kutanebwa yo guseruka igihe cyose uhamagawe nk'umusoda imoto ibiri ngaho ari imvura iri kiragwa imodoka iri ngaho ukagenda gutunganiriza umukiriya twebwe muri BS Technology nta cyitwazo cyo kudashika ku mukiriya wewe ni wewe nyine ikibazo kiba kiriko yego nta cyitwazo urumva ko nta cyitwazo cy'isaha nta cyitwazo cy'imvura nta cyitwazo cy'ijoro nta cyitwazo cyo ko bugorovye cyo ko ariho bugica oya umukiriya kwituye naho nyene rero umujene aje gukorana natwe tubanza kumushiramo iyo ideology kugira ngo ntaze atumara amazi asanzwe ariko ari uba hano hafi Bujumbura kumbure leta niyumva birimwo inyungu izoduha n'uburyo dushobora kubigira ikigo cagutse c'ubushakashatsi bw'ubuhinga kumbure n'abandi tukabakira dufise ingendo ico tubandanya tubanaho tugasiriviva kandi tugavumbura n'ibindi oya noneho urumva nyine icubahiro mukuru w'igihuza cyacu Burundi turazi ko ari umuntu ashigikira kandi turazi ko ari umuntu afasha kandi aseruka aho ibintu abona yuko ibi bintu bizo kuko deje no munsi BS Technology rimwe abantu barenga 15 nkuko bitubwiye ukabumva yuko imiryango icuguruye ku bandi bantu bashobora kuza urumva ko deje ni system uri kurubaka tanga ubuzi kugwaruka kandi tubona yuko ubuzi bwa leta ari ikintu kibisigaye kigoye uraheze ishuri ugasanga uri kuja mu bintu bigiye bitandukanye mugabo urumva yuko muko murubaka system itanga akazi rero murumva yuko muhawe ikazi BS Technology imiryango iruguruye kugira ngo nawe ukura amaboko mu muzi ukore witeze imbere unateze imbere igihugu aha rero naho nibikorwa bikibandanye no muse twari twabemereye kwirirwa tubazungurukana bari babitwemereye mu boss hano kugira ngo tubandanye turaba muri make imashini bakora batubwiye ko bakora ama service atandukanye no gushobora gukora maintenance y'izindi mashini ama importe canke n'importe uzi bazavuye zose bashobora kuzikorera maintenance hano naho rero turi ndibaza ngo dusigurira je nabonye ibintu bitangaje ndibaza ko baribona mu tuvideo duto twagerageje kugira turafata ibikorwa bikorerwa indani aha turi ni muri rwa ruganda nyene rw'amazi hejuru y'izo tubakorera twabahaye apare y'amafiltre n'izindi z'amazi zindi bakoresha muri izindi ndani yaba ama pasteurisation turaza kuzibereka hano oyi naho bakorera amacupa batekeramwo ibinyobwa baba bakoze imashini rero zabo nazo tugira ama installation tongera tukazigira ama réglage n'ama maintenance giheze bazagize ikibazo muri rusange nababwiye yuko hari ikibazo kimwe ahagiye ushobora kugura imashini ivuye hanze ugasanga nshobora kuronka abatekinisi aba BS Technology rero n'abantu baba expert cyane gose ku buryo bwaho apa y'imashini baba basanzwe bayikorera ubwabo nizi ziba zivuye hanze barashobora kuinstallira nk'izi zose no kuvuga ibi byose twabonye aha na mashini mwashoboye kuinstalla mwebwe nka BS Technology wow
ikintu gihambaye cyane gose rero abantu mufise ingana zigiye zitandukanye cyangwa se amamashini atandukanye afise ikibazo mwabuze abantu bashobora kuzibakorera best technology ndebaza murahari muri izo service batubwire tubafashe kandi usanga ngo ari nk'abantu benda kuzera abatekinisi bavuye mu bindi bihugu kugira ngo bakora mu mashini hariho boss umwe mu Ngagara asanzwe akora ibintu by'amapaye banywesha abana amasoda yarahaswe kuzana abahinde kugira ngo baze kwinstalla hari wamuri yakara rero tuvuga ati banda bafise hano cha turagenda turamukorera wow ni ibintu byiza cyane gose mbega ku kijeni na service yo kushobora kwinstalla mu gihe atari ibintu mwakoreye abandi ndibaza hari mwakarusho bivanye ngirana nuko nkuko yozanya abantu bavuye mu bindi bihugu canke abandi batekinisi ndibaza mwebwe bashoye kubitura abantu muraborohereza muri byose kawaida biroroha kuko yo wemporse machine transport fees uraziriha indege urariha indege umushinwa yaje ku installira canke umuhinde ukariha séjour haba ibyafungura ukamurihira no gusubira inyuma ibyo rero ube ubikize ko twebwe twikubitiye yangari ya dudu mugani wa musaza ibyo biba bihagije ducapa akazi gacha twitahira yego mbega ku kijanye no gushobora gukora entretien canke se gukora maintenance ama machine hariho nk'imashini maze nk'umuntu amaze kubitura iyo mashini kabananira bon ego hariho imashini tumaze kumarako umwanya munini ariko pana kutunanira kumara kumwanya munini bivuye nuko ngira bibavuye tukiriko turiga systeme yayo cyane mu machine electronique abafise partie nyinshi za electronique kuko biba bisaba reglage ko bigenda birahana dufate nk'imashine isanzwe ikora nk'imifuko ibifise ukuntu igendera nyuranya indodo kugira ngo ntutandukanye distance imwe n'iyindi iyo rero biragusaba yuko witondera kamwe ntave uja gushona aho wavuye bigusaba kwitonda ariko iyo umaze kuyiheza kuko shema bayibonye izikurikira zose ucishako wow ni ikintu gikomeye cyane gose rero bakunzi b'ukuri complex ndibaza neza turabazungurukanye kabisa gisagara tuvuye hamwe tuja handi tubakura hamwe tubatwara handi hano rero turi hano mubona ariko barakora bahingura ndavuga amacupa y'abatekeramwo ibinyobwa bigiye bitandukanye rero twagerageje kubereka muri rusange ama service ya BS technology muri rusange ama machine bamaze gukora uko angana baratwereka nizo bashobora gukorera maintenance urana yuko nabantu bamaze kwishira hamwe n'abajene bitahuye abajene muja mu bihugu vya Buraya kurondera y'ubuzima hari abana ngaho ko baracapa akazi muzogaruka babanze baze tuje inama bagenda ahubwo gero mera ka message abajene bariko barahurumbira kuja za Dubai n'ahandi ariko ni vyiza kuja kurondera ariko mbega ngaha mu Burundi bashobora kuhatungira bo jewe iciza icyo nobabwira kuja hanze ni vyiza ugiye kwiba ubumenyi kugira ngo uce ugaruka ariko apana kugenda gukoresha inguvu ibikorwa by'inguvu hano birahari beshi bagiye gukora construction ibikorwa by'inguvu hano birahari biyede hano birahari ariko genda mu buryo nabwo nkuko natwe baje kimya baje kutwiba kera ubuhinga twari dufise bagaca bitumukira baraza bakimba ivu bakasanga ni imari bagaca bapakira bagatwara itube novuga tubi nkerebutse natwe tuje hariya ariko tugiye kubasomamwo ubwenge duce twigarukira cyo tubacika twigarukire kubaka ntitugene tugiye gupagasa ibyo bisanzwe dukoresha inguvu no ngaho twabishobora ibyo byo yego bakunzi uri bukuri complex rero kafate kano kanya shimire wewe uri kuradukurikirana ikiganiro kuva tugitangura gushika kano kanya tugiye kukirangiza twabatembereje ahantu hatandukanye twabazungurukanye nk'aba diaspora ho mwibereye ndibaza mu bamukumbuye kubona ati bege gisagara ca Bujumbura kigeze mu bintu by'inyubako twagiye turagerageza dufata utuvideo duto twamazu canke se amabarabara kugira mugende mwihera ijisho ukuntu igihugu kibana yagitera imbere rero nizere neza yuko mwanyuzwe nizere neza yuko abantu mwe musanzwe mufise ibibazo vy'ama service ya maintenance ku mashini agiye atandukanye canke abantu mwifuza gutanga ama commande go genda bahaye ndibaza bagiye babibona kuri kavama nimero ariko wona bibabwira kubera hari abantu usanga bashoboye kukira bagihere hano onye bashobora kubwira nimero abantu bashobora kubarondera ko bifuza ko mu bakorera maintenance canke bashaka kubaha commande y'imashini runaka ntibongere kuzimira canke bongere kwirirwa mu mastress abafundi ba telefone ngo ndaje ubunyene agaca kubita imisi birataje
kumbe nawe ifite udukomande tw'ibintu hamagara BS Technology kuri 62 45 94 99 62 45 94 99 iyo nimero iri kuri appel direct na WhatsApp kandi yamayuguruye umwanya wose abantu mwifuza gushinga inganda mwifuza ama projet technologique mufise imashine zama zapfuye muduhamagare kugira ngo tuzitorere umuti dushobora na plan de maintenance ku buryo zikurikiranwa buri amashine nayo akenera entretien quotidienne nka kujya ku buzima bw'umuntu iyo hari igipfa ukacirengagiza igihe kimusanga bagoye mu ruhombo rwo gutegura igikorwa asanga amakomande wemereye abantu ntayufise kuko imashine ntiwazitayeho twebwe rero muri BS Technology BS Technology tubaha umutekano w'izo ngaruka zose ushobora guhura nazo hamwe muranatanga n'impanuro ukuntu ushobora gufata yes wow bino byiza cyane gose rero reka fate kano kandi ndabashimire we wafashe kanyo kadukurikirana dido byalafa utarakora subscribe uyikore ushenge ku cuti n'abagenzi kuri namwe mufise ibikorwa canke se mufise ingana canke ibindi bintu mushaka yuko tubakorera publicité canke se dutuma ibintu byanyu bimenywa n'abandi bantu bagiye batandukanye turahari muturondere ukeneye ko tugukorera izo service wandika muri commentaire hama tuba duhari mpari kugira ngo nshobore kukwishura cyangwa ndaguhe nimero kugira ushobore kuturondera none turazishira muri pin muri comment kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza reka tubashimire cyane ndanashimira cyane CEO hano ku mwanya wose waduhaye twafashe umunsi wose kugira tuzunguruke twereka abantu ibikorwa mukora tugushimire cyane kuba waratwituye asante sana tubipfurize kandi kubandanya mwagukirwa Rwanda muronka amakomande menshi kandi nzire yuko hari umukiriya azoboneka kubera ukuri complex yes naba hariho n'abazova Dubai bagarutse kubona ko bagiye kubera ko atamukuru bari bafise amakuru rero ndibaza kandi ushobora kuyakura ibintu by'isankise ibintu bishobora kugufasha ningahanye no kuri complex kandi ndabashimire nawe utanga ibiganiro bikurikira kuri micro ntarahinduka ni Jenny Social behind camera atuma muronka ama image meza uyu mujera akora ama image kabisa ndibaza murabona ama video akora n'ibintu byiza cyane gose bise karite ntarahinduka ni Jende ni Yantare nawe utanga ibindi biganiro turabakunda cyane ciao